kiki haramaze iminsi hibonekeza udufoto sirtu muri aba bana uzubona babaye revelation muri FC Barcelona. Aba bakinyi nyene bamaze iminsi baza ukabona baraje ni bashasha bavuye muri La Masia barashitse banadutangaza cyane. Hirya jo twatangajwe nakitwa Marco Guiu. Ni Marco bitwa Marc Guiu. Marco Guiu. Inyuma yaho tubamenyeye hakunda kugaruka gafoto kaba bana bigeze kwifotozanya na Messi kenshi. Ya kubera kakiri gato cyane ico gihe kuko harabaho ajya academy y'imigwi. Usanga nk'ubu hari gihe bajya bakuze baja kuramutsa barya abana bakavuga ati hari abana bakiri bato so batafite imyaka 6 imyaka 5 bakaja kuraba nka match yawe. Yego urumva bagashaka kuvuga ati okay hariho novuga abana biwacu bafite 5 ans wana 5 cyangwa 6 ans bafite match na Real Madrid cyane ari FC Barcelona Real Madrid. Rero ivyo biravugwa ku mbuga zabo bagaca bavuga ati tuje gushikira abo bana. Rero donc nka programme ya equipe abarongozi bagaca babwira babandi bo muri Premier Division muri A bakababwira ati ni image nziza muje bakaraba nk'amayeri makomakomeye baraba Messi bakaraba Neymar akaba Suarez bakaraba ati ni image nziza kubajya abana iyo bababonye bababonamwe akarorero keza ni muze mubashigikire. Rero iyo baje bajya abana urumva utegeza kumwifatozako umubonye ni nkibi nuko uno munsi gusa amatelefone ngaha muri Afrika aje atevye. Hari gihe washobora gusanga ikipe ukinamwo Yves yo yaraciyemwo umukinyi akomeye. Rero ya mukinyi yaje umubonye woga utamwifotojeko ko biba bigoye kuko je ndibuka nkiri umwana nyene dukina muri je pense 3e division 4e division muri Flamengo. Kuko umukinyi w'umunyarwanda Jimmy Gatete yavuye muri Flamengo. Araza rero sinzi kumburenge yaje kubwira president ati rumva hari akari gakontra ngira ngo banyongeye muri APR cyane nimba yaragiye he sinzi equipe yaragiyemo. Haraza gukina turagira entraînement cyayumvira nk'ico gihe amatelefoni yabarahari ukabona umukinyi nka Jimmy Gatete yahaye qualification u Rwanda ya mbere muri CAN. Malheureusement iyo CAN ntiyanayikinye. Umukinyi nk'uyo yo gucika utaronse ifoto yiwiwe biragoye. Rero nabo bana nabone bavuga bati ati Messi yaje bose batonda umurongo tumwifotozeko. Iyo foto rero iyo bayifotoye usanga ikunze gufotogwa agenda direct mu n'abantu bari muri media ya FC Barcelona baca bayibika. Rero yo wa mwana agarutse akuze barateye imbere kuri bagaca bayisohora. Rero nivyo bafate abazungu bo bateye imbere barabika ibintu munyu bakabigarukana cyane. Ari ibintu ariyo umwe mu uzorabe muri 2012 hari agafoto kari celebre cyane ka Mbappe na Cristiano Ronaldo. Ujya mwana yagiye kugendera hari muri Real Madrid. Cyako karaba Mbappe na Thierry Henry. Tubaho urumva urazi abazungu baba bazi ico kintu baragitegekanya cyane. Umwana ashobora kugira icavamwe bakagira. Urazi ko ngaha mu Burundi hari uwitwa Drogba yakoze ibara. Abanyafrika kabisa tubandanye dusenga tuze tugera hano tugira imyumvire nk'iy'abantu. Uwitwa Drogba yigeze kuba yasabwe ifoto. Umugenzi we yaramubwiye ati rero mugenzi inyuma y'urukino muza gukina na FC Barcelona hari umwana ngomba yuko uza kumpera gafoto. Drogba ati nta kibazo. Ugo rukino ni rumwe rwa FC Barcelona Real na Chelsea gwagenze nabi cyane. Drogba baramuhana rouge match yaheze. Bamuha rouge match yaheze bashwana na arbitre. Bavuga penalty yabivye uribuka yayatura mukore ikosa muri ntuze muri surface yabagoye cyane. Nako umupira nimba bakuse ku maboko nde wari utewe na Michael Barak. Induru zari nyinshi. Uwitwa Drogba nishabuna kana yanka gutanga yaravyibagiye ntiyavyibagiye yaravyanze
kumwe nyefu Oya. bwa frustration Ntiyavyanse. umviriza kiki Eh. kuko uvyibagiye bo baba bakubona baba bafise ukuntu babiteguye baragirana uwitwa Drogba yavuye mu kibuga arangurura muri vestiaire direct n'icabona ka urumva ngani yavyanse aravyibagiye jako ka video nayo nyenda karaba nejo iyo nkuru kuko niwe yayigarukanye yavuze ati je refusé naranse hanyuma ivyo avyanse birahera ejo bundi batanga Ballon d'Or urazi ko ari wa presenta Ballon d'Or ari wo mu presentateur wa Ballon d'Or niba bari umu MC bimwe twita umu MC hageze ko ujya Mbappe bamuha agashimwe kiwe k'uwo munsi agarukana iyo nkuru ati haheze igihe gito menye ko umwana nanse guha ifoto yari wewe Kylian aho Drogba yatagirira isoni yaciye abwira Mbappe ngo uno munsi ngo mpisemwo kuri hideni ryane uririha umuntu azigara umusitari cyangwa niwe yiguha udusunze uno munsi girira hideni ko kiriya gihe yayiguha bambe yayigusavye kubera ari wo wari hejuru nawe ari umwana atamuntu numwe amuzi uno munsi ngo gira muri ifoto yagusavye muri 2012 ari umwana w'imyaka 9 cyangwa niwe agira yiguha ati niwo giriwe musaba ahubwo kusuriya mwana arubaha aruba ako kantu nabonye bakagarukanye igihe yari muri Cameroon bari kwamubaza ati hagati ya Eto'o na Drogba utoye ndi ico kibaza arababwira ati nukuri iyo nyishu ntayo ntaco no kwishaka ko ninatora umwe muri abo nzoba mfashe umwe nkuko umengo ndamushize hasi kandi muri abo nta numwe akuye kuba hasi bose bakoze ibintu bikomeye cyane nabantu bubashwe kuri inosi ahantu hose bogenda babaze nk'abafootballere babaye ku rwego rwo hejuru bafashije imigwi serukira bihugu byabo bakoreye byinshi amaklebe yabo nta n'ubwerene niteguriye gushira hasi bagarukana ko gafoto bambe bagarukana iyo image biriya bintu yavugiye ku munsi wa Ballon d'Or ati biriya navyo bivuga ko yiki uriya mungaza ubwenge azi kwishura Kambape kabze kati iyo uri umustar ukenerwa n'abantu benshi kandi ntushobora gushimisha bose ati je vraiment nabitahuye gusa nzi ko ata mutima mu bafisi ico ndakizi biriya byarashitse kandi hagize niki ufatiye no ku bintu byari bibeje kumubako byarumvikana nuko rero ari kuravuga uti ku bantu iyo bitagoranye peut-être nayo ma equipe arabashiraho uwo mwanya wo kugenda guhura nabo bana bakiri bati Messi yaje Neymar yaje sinoge ntamwifotoje ko nk'aba Messi bo bategezwa kuvyumva ningoga kuko bavuye hariya nye nabone bavuye hariya barazi ico bivuze kuba hariya barazi ko uri hariya nawe ashobora kuzogira icavuyemo liga ari gusanga nkubu nk'aba Messi nabone bari muri academy bo bafise amafoto bifotoje na ba Patrick Kluivert arabaho bande akavuga ati aba nabakinyi kabisa bakomeye kuko bakubwiye yuko nk'umunsi Ronaldinho yabona Messi ryambere bagiye kubatemberera nk'uko nyene wari ko rabivuga Ronaldinho yahisemwe uwo munsi nyene yarayavuze ati uyu mwana wewe mumundekere uyu ngiye kumwikurikirane deja numumenyeza yaba yahaye icizero uriya mwana gaca yumva meilleur joueur grand joueur nka Ronaldinho ashoboye kuvuga amajambo nkayo ku mwana nkuriya deja ubwo nyene numumenyeza acavuga ati kimwe nari ntanguye kubona muri wa mwana sijeje nyenda kibona ni confirmation donc urazi yuko meme n'umunsi Messi akina match yiwe ya mbere yatsinze igitsindo ca mbere kuri passe decisive ya Ronaldinho baracanka ni ca kabiri cemewe cabaye ca Ronaldinho uribuka Ronaldinho agenda gucelebra ahindukira ku mugongo kakurira ngaha kagenda kigirira ka Messi kari kameze nka Thiago Thiago ramubona wa mungu wiwe n'abahungu batatu turabaza amazina bose hariho Thiago hariho Matteo hariho na Ciro uzi ko byinshi ninde Thiago niwe muguruguru oya Matteo kabiri Matteo niwe muguruguru Thiago ari uko nari imfura nyene Thiago nyene n'akantu gakuze gafise ukuntu karatahura ibibazo mutama ariko araca ariko Matteo hari Matteo papa akunda kuvuga ngo ntaramenya ngo mugubona uriya mwana ko atazohinduka azokura ari umuntu afise akantu kubuguruguru arakubagana cyane yazoba Balotelli ahubwo azoba nka Gavi mbona kazoshiramwe ibintu by'ubwenge ariko cyo mbona Gavi cyende baza ko ubwana bwe batakubagana
none ubwana bw'ubwaye erega oya aratari navuga umwana munsi y'imyaka nka 10 gusa n'umwana gusa afise ishaka afise ishaka rirenze nuguti arafise mugaba n'akantu ko gukina n'imitwe y'abantu uzoraba arafise akantu ko gukina n'imitwe y'abantu gushushanya donc karaza amayeri yose yo gutuma umu adversaire aba perturbe. Uranze kubona iyo umukinyi muri football iyo nk'ubu nkabaye nka match bakavuga bati tele equipe iza gukina na equipe yi wowe ukabuzi yuko harimo amazina fata nk'ubu murasavye match ni equipe ya deuxième division sivyo dufate nka Muzinga deuxième division baragerageje barasavye match amical na equipe nationale dizo bariko barategura nka match hama barashaka guparfera gusaba match amical naho ba equipe nationale ati nimuze dukine hari umwana ashobora kuvuga ati jewe uyu Saido ntibazongenda mwereke yuko jewe ndumukinya komeye ubu Cedric Amisi ngenda mubuze gukina ureko je n'umuntu akiyakomeye hari abana bameze uko ubona ariko ari yahagura nabandi avuga ati iri zina kweri uyu muntu kweri je no mutumbira nkamwegera ukabona arabaye timide rero Gavi nta timidite nimwe iri muri we urumva arasekana hariya kenshi bakunda kuduga niyo confidence yukumva ko ngo kuva muri kahise umuntu avuye muri La Masia ino yamye ari inzira nziza kuri twebwe tuva muri La Masia ico kintu baza muri equipe ya mbere bagifise uzi classique mu mwaka uheze ngene kabagoye gushika naho na Benzo bakuta inkosha ibanza ngiri yake si umwana ariko akoze ibintu tanga umupira wa mwana we nkuru ibintu Gavi kabisa ni nabo bavuze igihe abahaye qualification muri eho igihe bari batsinze ni Ecosse ninde abaha qualification bari batsinze Norvège menga abaha qualification benshi baravuga bati uyu mwana mu myaka 2 canke 3 biragoye gutahura ingene ku myaka afise ushobora kuba titulaire indiscutable muri équipe nationale ni bake vyashikiye ivyo n'abana bake ba moins de 20 ans vyagiye birashikira ukaba umutitulaire vyashikira abakinyi ba Michael Owen urazi ko yaronse anduka ari muri bake baronse Ballon d'Or abana bato ukabona rero Gavi yaravuze bati uyu dans 2 ans ou 3 ans azoba capitaine hose c'est-à-dire muri FC Barcelone no muri équipe nationale ya Espagne ati kuko uravye determination yiwe uravye ingene ashobora kubwira umuntu akuze akamubwira amajambo ati dushiremo ingufu abantu bo dutsinda urona yuko arafise aka esprit ko kugwana kabisa ko kwitanga akitangira umugo reka tugende ko kandi gakuru kiki uwitwa George Weah uyu mugabo ni president w'igihugu ca Liberia uyu mugabo niwe mukinyi w'umunyafrika wenyene yashoboye gutwara Ballon d'Or yo kwisi ya France Football bucitango niwe ayifise wenye mu banyafrika bose bitwa ba Sadio Mane ba Eto'o ba Didier Drogba bose bagiye bayigarukira hagufi ba Mohamed Salah ariko uwashoboye kuyikoza kw'intoki nkuko Messi Cristiano abitwa ba Ronaldinho ba Zidane ba Platini bashoboye kuyitwara n'uwitwa George Weah wenyene umunyafrika uyu mugabo rero mubana shimira cyane yigeze no kumutuma kakamuha ikidari cyo kumushimira n'umugabo witwa Arsene Wenger hariya uwitwa George Weah Wenga yigeze gukominika umugabo yitwa Roger Milla amukominika ati hiyo muri Afrika womenyera umukinyi yoba umusatizi mwiza nka wewe kuko kera mu myaka ya za 90 kumanuka ibi bintu by'imbuga nyinshi by'ukoroherwa kubona umukinyi nk'umukinyi ariko atwara neza muri Afrika byari bigoye iterambere ntiryari bwaze nyene ngo rishwari singo ibintu byorohe nyene ku buryo ngo kuri YouTube ushobora kugenda ngo gasacinga ngo ngo Weah ninde ari umuntu yamukubwiye byari bigoye cyasaba ko kera abantu bari seriye kiki kera abantu bari seriye documenta ku muntu nyimbuzi kera tutararonka ama telefone ni iki uko kuntu umuntu aba afise telefone uvuga ngo kiki ngo ndaza kumurondera ku telefone umva wewe nyimba dushobora gukeneranira programme twarara tuyipanze turatandukanye je tuzobona na gute
wewe ufise umwanya sangapi je mfise umwanya tuzohura amasaha duhurira aha abantu baba bariseriye gose buri ibintu byo korosha ibi by'imbuga byo gutwara ku matelefone byarazanye uwenseriye mu bantu umuntu ashobora no guhera ngo saa 3 ngo nshitsaha kandi uzohuriye kuri kiosk atari hari najya muri ville wasanga kikahari cyangwa heje kuhashika wowe ukahashika nawe ubona ko ari hakihashika umugabo rero Wenga abaza Rogemira acarangira Wenga umuntu yitwa Weya Wenga aramuhamagara akiri muri Monaco urumva akiri umumenyereza wa Monaco amuha chance rero Weya ico agaruka ko sivyo Wenga yamufashije byo mu kibuga agaruka ku bintu Wenga yamufashijemwo bijanye na racisme kuko ico giavuga yuko racisme yari komeye cyane subu batangwe no kuza barayigwanya ukabona bibaye na gatoya abantu baratera ivyatsi bakavyiyamiriza hirya no hino ico gihe racisme yari komeye cyane gose Wenga ngo yaramwemereye amubwira ati buri abasore birabura mwebwe babirabura nabera murashobora kubana neza cyane mu mahoro kandi iki nico mparanira ko ari bwo buzima wobamwe hano muri Monaco Weya aravuga ati iryo jambo ryampaye ishusho uno mugabo ko atari umumenyereza gusa ryampaye ishusho yuko ni jambo rya kivyeyi urumva ati kuva uwo munsi numvise yuko ndi tayari kugenda naho nose ku mutwe bakawumena naho noshira isura bakayimenagura naho noshirayo ukuguru bakavuna ariko ivyo byose numvise ndi tayari kugukorera uno mugabo kubera ko yanyeretse yuko ambereye umupapa kuva ico gihe kiki gushika uno munsi uraza umubano wa Weya gushika be president yigeze gutuma ko Wenga ejo bundi amuha ikidari c'umuntu akomeye mu buzima bw'igihugu kandi atari no munyariberiye ega musanze mu buzima yive hariho umuntu uvuga uti hariho umuntu akubwira ikintu ico kintu cumvise kigasigura byose swat ukagifata bisanzwe ariko muri kazozo ukakibona cyane bibaho ni nabyo bihavi kenshi ukumva umuntu arakubwiye ati wewe uri ni washaka uzomukinya komeye atariko nutabishaka uzogumaho nyene uri ni washiramo inguvu wewe ni washaka gukora uzomukinya kuko urazi ko ivyo bintu uvuze kiki nubucuti buri hagati y'abantu benshi urabona ico kintu uvuze nibwo bucuti niryo jambo iri jambo Weya yavuze niryo jambo Esie yama yavuze kuri Mourinho nibwo nabwo bucuti buva bafise uzi kintu ko ico kintu cigeze gushikira Lionel Messi muri FC Barcelona araje burya umwana akiri muto iyo ujuka umustar iyo udafise entourage yiwawe iguhanura kubwira uti genda buhoro hari gusanga wapfuye mu mutwe kuko iyo celebrity ubufise hari giye kurengera rero Lionel Messi ari umwana abo umwana az'umupira abo umwana abona ko ibintu bimeze neza aravuga ati jewe ndaronse Ballon d'Or ndumwana ibintu bimeze gute baramfise amafaranga umwana aratangura kugira novuga indiscipline ivyo bababuza urazi ko kiyagihe muri FC Barcelona ba Pep Guardiola hari ivyo bababuza Pep Guardiola kuvuga ati sinshobora kwemera ko umukinyi wa FC Barcelona anywa ifanta yiswe Coca sinemera umukinyi wa FC Barcelona arya pizza Guardiola ari ibintu byinshi akunda kubuza abakinyi urumva rero ico gihe Lionel Messi arenga kuri ivyo bintu hari bya bindi Yves mu mupira w'amaguru warawukinye hari umukinyi ashobora kubona ati je uko bimeze kose panga panguwa je ndi hari ndakina sinubwo yarakiri muto cyane yari muri ya myaka nyene imwe batwara ziri ya Champions League yaramaze kuba umustar rero muri ico gihe umaze kwiyumvira gutyo hari gihe ononekara mu mutwe rero musanzwe Pep Guardiola abwira umwe mu bari bamwegereye w'umunya Argentine sinibuka izina ryiwiye urumva ico gihe bakubwira ko
yari yagize yari yatanze iryo tegeko hama ikintu ahejeje kunabivuga umwana yiterera hariya bazabona serukanye koka mu maboko wiyumviye rero koca arabiraba kumwe akunda kwiyagaza mu mutwe gwa Diola araraba arabura ico bivuga ko nyene kubundi aragera buriya kuvujya musi bakubwira niho Guardiola yarahiye ko atazopfa tunze umukinyi w'umusitari muri equipe yiwe yubaka abo ba De Bruyne akabagira ba De Bruyne ku buryo bahama ayo mazina yabo ari musi yabo ico gihe rero urazi ejo bundi Guardiola City yagombye kugura Cristiano uribuka ava itire aza n'indege twatuzi ko agiye City hariya muri City akatiri Manchester mugabo kubwira ngo Guardiola yatangwe kubwira abantu bo muri City ati uyu muntu mukamuzana jet rahetse muratora Cristiano James doge niyo yahereye kumva yuko hari ibintu byiwe bitagenda neza iyo afise umustar doge kumwe umukinya barengeye umumenyereza bimwe byabamba pe hariya rero muri ico gihe habaye umunya Argentine umwe yegere bese aramubwira ati wewe ukabandanyiriza kuri iyo ngeso uri kurazana ndaguhaye umwaka umwe uzoba usuye muri Argentine wanyu kumbure Messi yaricara avuga ati jewe n'ivyo FC Barcelona yankoreye jewe naho ngeze nkabandanya ibi bintu ibara riramugwana ariko buriya bari abahungu urabona n'ikintu ca Reisite yabo ya mbere kiki uzorabe nka Messi aja wiwe ninde aja ni se wiwe si bamureze kwa se wibaza bimeze gute Messi afise nka nyina ntigera yaparesa mu bintu byinshi nta nubwo abamediatize nta nubwo bigakunda kumuvuga mugabo wibaza hajya mama we ko ataca ashobora kuyaga nawe en privé aramuyagira akamubwira ati mwana wanje biri kurakora sinzi nk'ivyo byose barashobora kuba byarabafashije muri croissance yabo mu kugenda batera imbere urumva bakubwira ko uniwagenda ukaraba muri histoire z'abakinyi abakinyi bose imiryango yabatereranye ikabafata kumenga umukinyi niwe ari responsable ya wenyene abo bantu byarapfuye ariko abakinyi bose ubona ko amafamiye yabo yagiye abashira ku igitutu cyo kuvuga ngo ntitwukwemeye kugira ibyo ushaka turagushira kuri controle yacu abakinyi barateye imbere ico kintu Yves kumbure tuzogeka ko tugikorere ko ni kintu numvise burya nubwo tubona abakinyi bakina football abakinyi iyo baheje gukina yo career zabo ziheze Yves abakinyi baragira ikibazo baragira ibibazo kuko mu mupira w'amaguru bahakura amafaranga menshi ayo mafaranga bakuyeho baba bafise abaja babo hari abantu babarabira ibintu rero abo bakinyi kenshi usanga bataciye no mu ishuri rero ba bantu babarabira ibintu byabo hari abo bavoka canke iki barabahenda ibintu byinshi bakababwira ati company kanaka wari wakreye iri kwiraja guhomba urumva wewe ukaja gushama inoti nyinshi kugira ngo ntihombe kumbe wa muntu ariko yugura izindi company yindi yiwawe ntarakime yakoze cihomba ntumwitwarira hari ibintu akubwira usinye utabubizi nigaze kumva kumbe tubigaruka ko biriko bivuga umukinyi wa kera yitwa Ludovic Giuli avuga ingene wa kera cyane si wa kera na gose kuko yatwaranye na FC Barcelona Champions League ya 2006 Ludovic Giuli avuga ati abakinyi benshi barahomba nibitwumvise ku bakinyi aba ba De Bayero bagize ibibazo mu byo muryango aba Emmanuel Bo bagize ibibazo by'abagore babo ukumva abakinyi nk'aba sinabakinyi gusa mu ba sportif babinjije menshi nk'uwitwa Mike Tyson umuboxer uriya muganga yarahombye kandi bari yabinjiza menshi cyane ibintu nk'ivyo kumbura tuzobigaruka tubirabe ikintu gituma abakinyi bamwe urazi ko ushobora kumva ngo umukinyi uyu hariho abakinyi baje hamwe kugira ngo bashobore kumuha ikintu none uno munsi wo kwiyumvira yuko Ronaldinho ukwari umupira yakina amafaranga yaronka yoba ari kuri rya niveau ariko oya bivana ingene yitwaye nabi cyane kiki yari umukinyi witwa Papu Gomez baheruka kumukatira imyaka 2 kubera ko basanze akoresha ya miti ya antidopage no kuvuga imiti imwe yongereza ingufu abakinyi bagakina mu kibuga biyongereje ingufu donc bashoboye bijya navyo birabujijwe cyane
birabujijwe cyane. Hari rero ubuhinga bwo kubipima ko abakinyi babifata. Uyu baramupimye basanga yarabifashe. Baca bamwicira imyaka 2 atari mu kibuga. Imyaka 2 ari muri Atletico Madrid. Oya muri FC Sevilla. Papu Gomez. Yari muri FC Sevilla. Hanyuma uno mugabo yari no mu gikombe c'isi kuko no munya Argentine yatwaranye igikombe c'isi na Argentine. Baranavuga bati mu mategeko ya FIFA iyo umukinyi umwe yatowe ko yafashe ivyo bintu ntaco bitwaye bamuhana ko gatwe kiwe mugo umudari uzosubizwa byensi. Ujya mudari baca bamukura ko kuba au champion du monde. Ariko babaye babiri n'igihugu bashobora kucaka ijya mondiale yatwaye bamaze kuba babiri. Aho hari kunyumvugo z'abadukurikira mugaga kuru nagomba kugaruka ko sawa bikaze rero nga mu ndwi yahera uno mukinyi yahora ubu yarakina muri Monza ni Utaliyano. Iyi Monza yakinye nande yakinye na AS Roma ya Jose Mourinho. Bastakibe kubusa uno mukinyi baramubaza bati nicaye kintu ubonye Mourinho wibuka. Ati nibuka ko twamutwaye Europa League asigara rira nk'akana gato. Ati nibuka ko ndi muri FC Sevilla mwaka uhetse twamutwaye Europa League kandi tumugiriye nabi tumuzigira akababara kenshi cyane. Urumva aho yaragizene yaramuteye ico bita dongo mu giswayi. Mourinho abajoneze rabo barazi ko daheranwa ntibari bugende kubura kumucokoza nyene bamubaze kuri ayo majambo Papu Gomez yavutse. Mourinho ati ariko Papu Gomez twaramubajije ikintu iya kubonye yibuka kuri wewe avuga yuko ngo abayumva yarakogeze ko ibihe byiza cyane mu kugutwara igikombe kandi ko yagusigiye umubabaro mwinshi. Ati nawe ubivuze kwiki. Mourinho aravuga aka kanya mumbajije ico kibazo fisa agakorora ngwaye agakorora kandi kamereye nabi cyane. Ariko nubwo ngwaye ko gakorora sindi bwizera umuganga numwe sindi bwizera gufata umuti numwe kuko haraho no kwiyena ngasanga mfashe bya biti nyene bituma by'ama antidopage. Ubwo nawe baramucumisa ati kubera gutinya biriya biti kano gakorora kanje turaza kubana kunyene. Mourinho ni imbe kabisa. Adnas no yanamukomeye kabisa. Urumva kiki uzive rero udukuru arakandi gakuru sana muri 2003 yaga twubaka 2003 muri Juventus. Urazi ko Juventus muri Champions League yakinye na Milan finale banganya ubusa ku bundi basambu batandukanywa n'ama penalty. Milan yateye ya nyuma ya victoire. Ico gihe Juve yari yakuyemwe Real Madrid. Milan Real Madrid yatsinze Juve 2-1 i Bernabeu. Juve hariya ku kibuga cabo mbe bacita gute arena inde Juve ico gihe ari Stadio Arena ibintu Allianz Arena ni Bayern nayo bimwe bintu bya Juve yabatsinze 3-1. Juve tere yabo yitwa Der Arpi. Urumva ibatsinda 3-1 Madrid itsinda 2-1 baja muri finale. Milan rero niyo yakinye demi finale ishikatse. Bakinye na Deportivo mubona ubu yabaye ivyatsi. Yakinye demi finale ico gihe. Deportivo ifata Milan yitwa Diego Tristan. Akaze gose. Urumva? Deportivo ifata Milan ikubita 4-1. Match yari. Milan ifata Deportivo ishikanye hariya San Siro ikubita 4-0. Izire montada zahozeho kabisa. Baja muri finale na Juve baja kuyikubitirayo muri za penalty. Juve rero ku ma penalty batsinzwe Buffon bari bakiguruka. Buffon aricara akorora musozi kabisa nk'umwana. Kandi yari bwakore cyane. Buffon ariko ararira uwiswe Del Piero araza kumuhoza. Bari basangiye byose ko babanye Juve bindani. Aza mubwira ati
ati rega gusa ati ihangane ba nk'umugabo nibishika urumva ko uri kura konsola uri kurahoza mugenza wati gwana nk'umugabo upfa nk'umugabo ni wihangane nta kuni vyashitse. Buffon ati icyantangaje maze kugera muri vestiaire tugeze muri vestiaire ninjiye nasanze ari kararira ati ndavye gutya mbona Del Piero yarize n'umwoso n'ibisero biraza nk'umwana muto ati rero naricaye ndavuga ati sinari bwabona umuntu akunda umugwi nka Del Piero. Aho ya Del Piero kabisa yaranzwe no kuyikunda ati yararize mw'abantu we nk'umwana ararira kabisa arabogoza ndabona ati Del Piero yanse kwerekana wa mubabara imbere y'abafana yinyegeza muri festival ati jereka nirekure kabisa.